ndabaramukije cyane abariko barakurikirana Suavis Nicimpaye TV. Turaramukije inshuti n'abagenzi abadukunda aho muri hose, muri mu gihugu, muri hanze y'igihugu, turabaramukije. Ego turafise umutumire hano, Madamu Suavis Nicimpaye ari nawe aserukira imbere y'amategeko iyi televiziyo Suavis Nicimpaye. Madamu turaguhaye karibu. Murakoze cyane. Uraberewe, usa neza n'ubwiza bw'Imana. Murakoze. Ego mumeze neza. Turamahoro mu rugo n'amahoro. Mu rugo n'amahoro. Ego abana umutware abana twese n'amahoro. Ego natwe tumeze neza. Imana ishimwe. Ego hama karibu nivyo mwaduteguriye muza kutuganirira. Murafise byinshi ndabona akamwemwe ni kose. Ego murakoze cyane Madame Josiane nkuko muduhaye ikaze. Jewe nitwa Suavis Nicimpaye, akaba ari nanje serukira iyi televiziyo Suavis Nicimpaye TV imbere y'amategeko, ariko ntabwo ari niyacu gusa n'umuryango wanje, ni yanyu, ni y'abarundi bose, n'imiryango yose. Hanyuma twaje hano kugira ngo tumenyeshe abadukurikirana bose ko hari Imana yashize mu mutima wacu kugira ngo dufashe ingo n'imiryango cyane cyane. Sikuvuga ko n'ibindi tutazobivuga ko, ariko cyane cyane tuzoshigikira ku ngo n'imiryango, n'ugwaruka tuzoruvuga ko, n'inkumi n'imisore n'abana bato kuko nabo ariyo bariko baraja. Yego murakoze. Turumvise ko muzoshimikira ku rugo, ku muryango. Uburya umuryango ni ikintu gikomeye, baba abana bavukira mu muryango, imisore n'inkumi bamaze kwigira imbere nabo nyene batera kuja kubaka umuryango. Rero umuryango ni ikintu co gushigikirwa, ni ikintu co gusengerwa, ni ikintu co kwitabwaho, ni ikintu co kuvugwako cane. Ego n'abaciriyemwo twasanze kugarukira ingo no kuzikorera cyane ari ikintu c'inkoramutima, kuko urugo nirwo rufatiye ko ibintu byose no mu gihugu. Aba bazezwa amabanga bava mu ngo, bava mu miryango. Iyo rero mu ngo canke mu miryango bamerewe neza, baduha ibikorwa vyiza. Iyo batamerewe neza, murumva nyene ko haba hari agahaze. Mu buzima bwose ugiye kubiraba bihera mu ngo, nico gituma n'Imana yatanguje urugo mu itongo rya Edeni, Adamu na Eva irabahezagira, kuko yarizi ngo muraba nzoronkamwo igihugu, nzoronkamwo abaganza, nzoronkamwo abakuru b'amashengero, nzoronkamwo abigisha, nzoronkamwo abaganga, nzoronkamwo aba engineer agronome, nzoronkamwo babandi bose. Ego murakoze cyane. Rero urugo, iyo urabona urugo ni ibintu byinshi birimo, abo bose udondaguye, iyo abana bagiye ku ishure bakagenda mu rugo bitaraye bimeze neza, hari kutumvikana kw'abavyeyi, kuko kutumvikana kuva ku bavyeyi cyane cyane, hama imitima yabo igashwanyagurika, n'abana barashikirwa n'umukozi n'ababa mw'urwo rugo bose, ndetse n'ubutunzi bukahungabana. Rero nk'umwarimu agiye kwigisha bitaraye bimeze neza, ntatanga ubumenyi ku mwana neza, n'umwana ntiyiga neza, aguma yiyumvira imwe vyarara biba. Niyo mpamvu mwarakoze cyane kwiyumvira ku kintu c'ingo, kuko vyose bishimikiye ku ngo. Mu rugo byose biva mu rugo. N'uwo bari hejuru gute na ministre yaraye bitameze neza, ntiyogenda ngo atunganirize abene igihugu neza. Nivyo murakoze cyane. Ego none ndababaze, cyane iki gikorwa mwaciyumviriye kubera iki mwaciyumviriye ryari? Murakoze kumbaza kino kibazo. Mu bisanzwe igikorwa cyose kivuka iyo hari ikindi cyacibanjirije, cyane cyane igikorwa nk'iki gihagurutswa iyo hari bitariko biragenda neza. Niwumva umuntu yahawe igikorwa kanaka gifatiye ku kintu, umenye ngo ico kintu kizoba cagize akabazo kanaka. Rero jewe mu bisanzwe ni inzira zibiri vyaciyemwo
kugira ngo shikirizwe kino gikorwa ubwa mbere byavanye n'ivyo naraba mu ngo mu buzima busanzwe mpereye no mu rugo mvukamwo no mu kibano no mu biba mu gihugu hanyuma ubwa kabiri byavuye ku muhamagaro y'igikorwa c'Imana wabiragiye muri jewe nanje ndavuga nti hari ico nokora nanje ngasahiriza ingo zigatabagwa ego nizo nzira zibiri byavukiyemo amagica kiratangura cyatanguye ryari mu bisanzwe novuga ko cyatanguye kuva nkiri muto kuko naho mu buzima bwo mu rugo no mu kibano imiryango yagiraniye ibibazo nasanga bampamagaye nkagenda nkabahanura yego nkagira icyo mpanura abamama nkagira icyo mpanura abapapa ukwabo hanyuma nkagira icyo ndabahanura ndi hamwe ndibuka naho mama na papa baba bashwanye naraja hagati nkabafasha kandi n'ubu bari kumwe barahari ndabishimira Imana no mu bandi ndibuka ko ndi no muri lycée yego nari imfura mu muryango yego cyane yego n'ingo zikura mu gihugu hari ingo nyinshi yego ngo ubu zirageramiwe cyane satani yarazihagurukiye rero mu bifura kandi n'ubundi mukovye mugere kure Imana izodushoboza n'abari hanze y'igihugu bazokurikirana televiziyo yawe Service Nichimaye baze bagire tumve intaye nziza yego inyuma y'ivyo twarakora naho twari tukiri muri segondere twarafashe ingo tumaze kurangiza amashure turabandanya turabikora ntitwafashije ingo gusa z'abarundi gusa twarahamagagwa n'abatanzania tugafasha ingo hari ingo dufise twafashije ziratabagwa hari ingo z'abanyarwanda twafashije ziratabagwa hari ingo z'abakenya twafashije ziratabagwa nukuvuga hari ingo z'abakongomani twafashije ziratabagwa nukuvuga ngo harabaye gusa umwanya twabanje kumera nk'abatariko barabikora turiko twitegura kuzobikora bibandanya vyagutse ubu rero twagarutse kugira ngo tubikore mu buryo bwagutse kandi ubu nta guhagarara oya tuzobandanya iyerekwa ryanyu rigere kure cyane rizoshika kure ego reka ndakubaza nategura utubazo ndakubaza mbega urugo rwiza rumeze gute ego murakoze kumbaza ico kibazo mu bisanzwe insiguro abantu botanga ku rugo rwiza ni nyinshi bivanye n'isho bari nanje ko ndi umukozi w'Imana nagomba mvuge ngo urugo rwiza ni urugo bwa mbere rurangwa mu Imana rwubakiye ku Mana rukaba rwariyeguriye Imana uvuga ngo Imana irufisemo ijambo rya mbere kuko iyo Mana nyene ni ikimanukana bwa bwiza n'ubumote bwayo bukaba muri urwo rugo ababa muri urwo rugo bakabana banezerewe baguwe neza bafise amahoro n'umunezero batuje bigaca bibafasha kugira gute gukora ibikorwa vyiza biruteza imbere ndetse n'ibiteza imbere abandi ubwo rugo rero kubera rusesekayemwo ibyiza biruvamwo bica bigira gute bica vyandukira izindi ngo urugo rwiza rero n'urugira ivyiza rufise rukanabihako n'abandi murakoze cyane rero uvuze uti urugo rwiza uko rumeze ni ururi mu Imana ni urushimikiye ku Mana neza cyane ariko baradukurikirana urumva ko Imana ariyo shimikiro y'urugo ari wo mushinge w'urwo rugo mushira Imana imbere nk'uko igihugu cacu twashize Imana imbere nk'uko babitusaba Imana iba umushinge ibe fondation y'ingo zacu iba urufatiro rutanyeganyega kuko ijambo ry'Imana riravuga ko intuzeye uwubakiye ku rutare uwubakiye ku Mana ntazonyiganyizwa n'imiyaga iyo ari yo yose nivyo mwubakire ku Mana abajene mutarubaka abamaze kubaka muje muri ubwo rufatiro ikindi kibazo kigira kabiri ni iki cotuma urugo rugenda neza murakoze cyane mu bisanzwe urugo rwamaze gushira Imana imbere tuvuge ku rugo rwamaze kubaho wicaye rukagira vision ibyo bita imbono hanyuma umuhungu n'umusore bakaje hamwe bakavuga ati twubaka urugo bakagubakira ku Mana bakaruhereza Imana haba hasigaye ko bagira gute
bakora ibyo bakora byose baraba ya viziyo yabo kuko ingo nyinshi ubona umenga zubatse cyo kimwe mbwa ntizifise viziyo imwe kandi n'Imana nyene gushiraho urugo nishiraho ingo zose kubera misiyo imwe. Akarorero no guha n'akarorero ko usanga hari urugo Imana ishiraho ubwo nyene bagasha baronka abana ugashumenga bari bafise viziyo kuja kuvyara, urundi rugo bakagenda bakarondera n'ikoroka bakayibura, mugabo bakagira iterambere, bakagira amazu, bakagira imiduga, bakagira ubutunzi bwinshi, nabo viziyo yabo irahari. Mugabo urumva ko izo viziyo zibiri ziratandukanye. Umugabo umusore agomba aje kubaka umubaje ati wowe ushaka kubaka kubera iki, hari ukubwira ati je nshaka kuja kubaka kugira ngo papa na mama ntibapfe batabonye abuzukuru, viziyo yiwe niyo. Hari n'uwundi akubwira ati jewe nkeneye kuja kurongora kugira ngo ndonke uzomfasha gushika ku butunzi bwanje, umva akeneye umufasha azomushikira gushika ku butunzi bwiwe. N'uwundi akubwira ati jewe nshaka kubaka kuko numva solitude ndembeje, kuba je nyene birandambiye, nkeneye kubana n'uwundi. Izo viziyo zose zitatu zirabaho kandi ziratandukanye.